kumbure burya hari ibintu tutavuga bitavugirwa aha iyo wumvise nka viole lo viole ibi byo kuvuga gusambanya ku nguvu canke gutegeka abagore n'abakobwa kubasambanya ku nguvu batabishaka iyo abamuzi ico kigwanisha ingene no musi arico kiriko kiratikiza mu Burundi mu mabiro mu nzego za leta mu mihana hariya anye aho usanga abantu kubera igihagararo bafise ngo n'abagenero abandi ngo n'umukuru w'imbonera kure aho usanga bakora amarorerwa donc badahanwa ivyo rero sindabitevyeko shatse rero kwerekana ayo mabinda yavutse mugabo nimwumve ingaruka mbi vyagize ku Barundi na leta n'Uburundi igihugu parce que ibingenda babwire ni ibintu nayazi na bamwe mu bashakashatsi b'abahinga bazi ibijanye na geopolitique bazi surtout ibijanye imigenderanire iri hagati ya politike n'amagara y'abantu amagara y'abantu mu kanya Renold yabivuze Renold yarize yaranonose ibijanye n'inyifato y'abantu ni mu psychologue ingene rero intwaro mbi igira ingaruka mbi ku magara y'abantu reka ndababwiye benshi bambwiye nagenda afata vyinshi mu byo bambwiye n'ivyo narondeye nabishize mu migwi reka ndabaha akarorero baravuga yuko kubera ko leta aba ari iri kirica yiba ati biratuma haba la réduction de la responsabilité personnelle nukuvuga iki sinzi ko mu byumva nukuvuga bati biratuma abanyagihugu basigara bibaza bati none leta ari iri kirabikora twebwe tumaziki twe twokora iki sinzi kuvyumva nico rero la réduction de la responsabilité personnelle nukuvuga ko umunyagihugu ntaba kibona ati none jewe muri ibi biriko biraba uruhara rwanje n'uru nokora iki voilà nico rero haraba la réduction de la responsabilité personnelle alors haraba ico bita la destruction de la confiance entre les citoyens nukuvuga yuko abanyagihugu baraja mu kangaratete bakaja muri confusion iyo bari muri confusion rero bagasigara bibaza bati none bega ibi bintu nibiki turimo alors a force yo kwipoza ico kibazo baravuga yuko nta munyagihugu aheza ngo abakigirira confiance uwundi niko babisigura abahinga alors nukuvuga yuko birumvikana ni vya bindi ubona uno munsi abarundi effectivement umwe wese aratinya uwundi par exemple umuntu abari muri BRB na karero je ntanze inzi neza abantu baricarana mu biro muri BRB bakabona neza babibonye mu mashini zabo bakabona ingene neva ahejeje kurungika abantu batwaye miliyoni 30 z'amadolari mugabo muri ba bantu bicaranye bamwe n'abakorege bamaranye imyaka hakaburamo n'umuntu numwe agira ati mbebage hemwe aya mahera agiye nibiki mwe mwabibonye ivyo mbonye hakaburamo n'umwe avuga kubera iki ofete nico rero mwumva iyo ntwaro y'umukazo iba yarasambuye haraba la destruction de la confiance entre les citoyens sivyo alors ikindi baravuga bati burya bwicanye leta ikora ikazirarungika amafoto mu magroup WhatsApp mubona abantu muri buka za 2015 mubona abantu baciwe amazosi mubona abantu bakuwe impuzu muri buka abakenyezi mukaza mubona muri buka reka simvuga izina giwe kubera umuryango wiwe ntasubira kubavyurira inkovu muri buka abakenyezi twabona bashurashujwe n'abakozi bo mwiperereza imbere yuko babica bagaca babafata amasanamu batambaye amafoto agasirikira mu magroup WhatsApp mukayabona kuri za Twitter sinzi ko muvyibuka bijya rero abahinga bavuga yuko cette violence de l'état augmente les troubles post-traumatiques avec un risque de transmission intergénérationnelle sinzi ko mwumva nukuvuga iki nukuvuga yuko biratuma ihahamuka mu banyagihugu nukuvuga iki effectivement ine sinzi ko mubizi genda ndibuka mu magroup WhatsApp wasanga turimo iyo hajemo nk'ifoto y'umuvyeyi ari gusa ubona babishe bashurashuje haraba mama waje ubona bandika muri groupe barira bakavuga ati turabingite ntimudosubye kuzana ya mafoto bamwubaha ibi bintu n'ukuri biraduhamura hari abantu bafite umutima uhuha alors ivyo no kuvuga iki ni ibi rero mu n'abahinga bavuga biratera les troubles post-traumatiques no kuvuga ko biratuma haba ihahamuka ribandanya n'inyuma y'ivyo bintu ni ibi rero ubona abantu benshi babonye ajya bifuza guhunga ni ubona abantu babonye ajya baguma mu bwoba muri ibi nyene wumva traumatisme donc ni hahamuka baguma mu bwoba alors baravuga bon voilà bavuze bati avec un risque de transmission intergénérationnelle no kuvuga iki naba bavyeyi mubona i Burundi babonye ajya mabisende David Dirk irakora kuva 2005 uno munsi bagira bati iki gihugu si cyo kurereramwe ugaca usanga abavyeyi bariko bafata abana babarungika kwiga mu ma internat mu Rwanda mu Buganda muri Kenya ababishoboye bakabarungika iburaya n'ubwoba aho banababwira rimwe bati mwana guma hiyo vacances zikagera umuvyeyi akabwira umwana ati mwana guma hiyo nzoza kukuraba nagusaba indaro ku bagenzi bari Kigali ku bagenzi bari Bugande ku bagenzi bari muri Kenya urumva alors ico rero nico bita
transmission intergénérationnelle ni ukuvuga ko ba bavyeyi bafise ihahamuka bariko nabo barishira mu bana abana bagaca bakura bavuga bati kiriya gihugu tubamwe si igihugu ni mu bicanyi donc ni ukuvuga rero sinzi ko mwumva ni ukuvuga ko nihahamuka amageneration agenda arahana alors mu bindi bintu baravuga bati iyo icyo bita la tyrannie ibi bikorwa nyene vy'iterabwoba iyi leta ikora ngo ça favorise un sentiment d'isolement et de méfiance ni ukuvuga ko effectivement biratuma umuntu yikumira iruhande yo kubikumira ni ukuvuga na méfiance umuntu akavuga ati mbega muri ubu bukene turimo muri iki gihugu mbona ata cyizere kigihari jewe ni igiki cyotuma ngisubira kuja muri sport hariya muri gymnase ni igiki cyotuma je ngisubira kuja kuramutsa naka kandi ata bintu bizima tuza kuyaga ntazi yuko nitwayaga atazondandaza urumva donc ivyo vyose rero ni ibintu vyica la société alors ikindi kintu giteye ubwoba ngo bitera iyo leta iriko irica hanyuma ikiba igakora ry'amabi mubona CNDD-FDD ikora mu Burundi bavuga yuko bikrea birakrea une croyance d'infériorité personnelle ni ukuvuga yuko voilà ncandagisigura ni ukuvuga ko bavuga bati biratuma umuntu avuga ati none ko mbona ubusuma bwabaye ndanse amaradiyo nta kindi avuga za parisembe bariko baravuga ibintu bitagenda mu gihugu ndabona ibi vy'igitoro vyanse ariko bavuga ko ari umugore w'umukuru w'igihugu abikora urumva bavuga bati bica bimukreamo une croyance d'infériorité personnelle aca asigara yiyumvira umuntu umunyagihugu ari we wese yaba abo ba professeur d'université mu mvi Burundi yaba abo banyepolitike bijya bihangange vyose biri Burundi mu banyepolitike ushaka ufate ajya amafigire y'abantu baba baratwaye inzego z'igihugu nanka kubadoma bamwe basha basigara bafite une infériorité personnelle bavuga bati none nyimba biriko nyimba igitoro kiriko ciba muka president nyimba neva ariwe yivye ajya amadolari nyimba premier ministre ndakugarika ariwe yatumye bijya bintu biba nyimba chef d'état major ariwe ari kararungika abasirikare gupfira muri Congo hanyuma bakaronka ayo mahera bari bandikiwe abasoda none je ndigiki mbe je umva nokora iki ndubusa nibijya rero abarundi nico bita la croyance d'infériorité personnelle alors nshaka gushika aho nishura ntuze nikwigize unyumvirize gato alors hari ikindi rero giteye ubwoba iruhande yuko haba une croyance d'infériorité personnelle baravuga bati haraba ico bita une méfiance envers sa propre intelligence ni ukuvuga yuko aforce urabona abo bantu navuze bajya ba professeur d'université ndaguha akarorero bo bamwe sinza kuvuga amazina wama wumva rimwe bagira ivyigwa vyiza erega Inesi ni bajya abantu uhora ubona uza wumva neva yasubiye gutuma ko ngo isekeza ngo inama rukokoma ngo y'abahinga mu by'ubutunzi zimaze kuba presque zine mu Burundi bakagenda bakavuga bakagenda bagatanga des propositions bakagenda bakameneka imitwe beexposa des théories économiques des théories financières zotuma mu Burundi hogoroka bagaca babona nta na kimwe kiba kubera iki kubera ko neva afite umuntu w'imbonera kuri ari wa Gerard BRB la banque centrale sivyo ivyo murabizi ko la banque centrale BRB itwagwa mu biro kwa president n'abantu batabifitiye ubwo bubasha ubwo butegetsi donc babigera à travers des applications z'amamafia bazanye alors ivyo rero razi ngo ingaruka bitera bica bituma zancabwenge babahinga bari hajya muri BRB muri za bankobu bajya abantu bose bahora bibaza ngo ce sont des grands conseillers bibatera kuduta mbere bagava baba bagira ngo une méfiance envers leur propre intelligence ni ukuvuga ko basigara bimva bati none vya bintu byose twavuga est-ce que ubwo twabivuze neza habuze iki en fait baraduta baca bagaruka bakaduta ku bubasha bafise alors ibi rero bica bituma ngo vyantraîna ngo ça engendre une incapacité perçue à changer les choses ni ukuvuga ko effectivement bica bibatera bose hamwe ni ukuvuga de façon collective aha rero ndiko nerekana la société ingene iba affectée bica bibatuma bose bagira bati none pe mu Burundi none finalement bizogenda gute umwe wese akipoza iyo question bagaca babona bati cha jewe vraiment sinzi ko hari kizohinduka ni hamwe ubona rero abarundi bamwe bababaye bahahamutse bavuga ngo sije ngo je vraiment ngo sinzi ko nzobona ngo CNDD-FDD ngo yavuyeho nkiriho abandi ukaza wumva donc nukuvuga iki nabantu bazi uko ibintu bidashobora guhinduka nukuvuga rero izi ndiko ndasigura ni zangaruka mbi za bwa butegetsi bw'umukazo yatihani bwa butegetsi bya bikorwa by'ubutegetsi bubi bw'iterabwoba alors ikintu ngira ndangirizeko bavuga bati ibinyi byose tudondaguye biheza bikaba mu bantu mu mitwe y'abantu mu ncabwenge mu bahanuzi ati biraramforsa birakomeza ubutegetsi
bimaze kubukomeza kubera ko babandanya muri ya mabi yabo. Ni ibi rero we wanyumva tuti none ibi bintu babikora imyaka 20 kugira bashike kuki na hariho ngira mpereze bavuga bati bica bituma ubutegetsi bwikomeza bugira inguvu cyane mu gihugu, hanyuma bigaca bituma ahubwo ico bita